muno mwanya mugabo ukaba ufise ibibazo vyinshi muno mwanya uragwaye canke ufise ibindi bibazo mu buzima namwe dufashe umwanya gusenga. Ijambo ry'Imana ratubwira yuko muri Yohana igice ca 11 Yesu arabwira umuntu aramubwira ngo gusa nakubwiye yuko niwizera kubona ubwiza bw'Imana nawe uno munsi nuwizera kubona ubwiza bw'Imana nawe uno munsi niwizera uza kubona Imana igukorako ntaco bitwaye ingwara urwaye kwimeze. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo kubishago ya Kristo twarakiza ingwara ntukiri uno munsi ariyo n'igikorwa Kristo yakoze nahawe kuvyizera nahawe kwizera ko Kristo ashobora gukiza. Fata uko kaweraho nugwaye hose ama wizere ko dusenze Kristo agukiza. Sitwe dukiza ariko ni Kristo akiza, sitwe tubohora ariko ni Kristo abohora. Ndabaye kaze mu gano c'amasengesho mushirizwa na mwene so HABIMANA Djibril. Uno musi Imana yashyize umutima wanje rivuga ngo umwimenyerezo wo gusenga. Mbega waruzi yuko umuntu ashaka kwimenyereza gusenga? Mbega waruzi yuko ugusenga ari umwimenyerezo wa misi yose? Ari mu Gifaransa bavuga ngo ari discipline ya misi yose. Rero ugusenga ni discipline, ugusenga ni umwimenyerezo ushobora kugira imisi yose. Nk'umukristu warukwiye gutahura yuko ugusenga si kintu uvuga ngo ndaja gusenga gusa, warukwiye kukigira nka discipline yiwawe, warukwiye kwimenyereza. None uwobaza ukavuga ngo none umwimenyerezo ni iki? Mu majambo make umwimenyerezo ni ingingo umuntu yifatira kugira ngo ashike kwihangiro kanaka. Twofata karore tukavuga aba athletes canke abantu bakina umupira. Iyo umuntu akina umupira ntajyama nkuko abandi bajyama. Iyo umuntu akina umupira ntagira entraînement uko abandi babigira. Abafise ingene yimenyereje kugira ngo azoshike kwihangiro ashaka gushikako. Uzorabe neza abo bagira baba athlete bagira biruka, ukora baraba neza ubuzima bwabo usanga ari abantu bashizeho ikintu cyo kwimenyereza, bashizeho ikintu cyo kubaho ubuzima bwo kwimenyereza. Uri kwankira no munsi ndagomba ndakubwire yuko ukwiye kwimenyereza gusenga, ukwiye kwimenyereza kubaho ubuzima bw'amasengesho. Kuko umukristu adasenga asa nk'ifi iri mu mazi, nk'ifi yaremewe kuba mu mazi mugabo bakayifata bakayishira ku isi. Wewe rero nk'umukristu ntukwiye kubaho udasenga kuko umeze nk'ifi, kuko ifi kugifi ba mu mazi niko nawe ubuzima bwawe bwakwiye kuba ubuzima bw'amasengesho. Niko nawe ubuzima bwawe bwakwiye kuba ubuzima bwo kubana n'Imana mu masengesho. Rero fata ko kakorero rero kwa bakiye umupira, fata karorero k'abantu biruka. Abantu biruka n'abantu bari discipline, n'abantu bimenyereje, baramenyereje umubiri wabo kwama bawukoresha, bamenyereje umubiri wabo kwama bawushira ahantu bakora gose kugira ngo baze bashika ahantu bitwa abakomeye. Reka dusome gatoya muri Korinto ba mbere igice c'9 gura ku 24 gushika ku 27. Ni inkuru y'ukuntu Paulo ariko arigisha abikorento, abigisha ukuntu bakwiye kwimenyereza kubaho ubuzima bwo kugendana n'Imana. Aravuga ngo ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ariko uhabwa impera akaba umwe. Namwe mube ariko mwiruka kugira ngo muronke impera. Umurongo wa 25 aravuga ngo kuko umuntu wese azorushanywa yitegura muri vyose. Aravuze ikintu kimwe, umuntu ariko ararushanywa yitegura muri vyose, aragira imyimenyerezo. Aravuga ngo abo babigenza gutyo kugira ngo bahabwe igitsibo gishira, ariko twebwe tugenza dutyo kugira ngo duhabwe ikidashira. Nuko nanje ndiruka ariko si nk'utazi iyaja, nkubita ibifunsi ariko si nk'uhusha, kandi ndadwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi nanje ubwanje sinze mboneke ko
sinze mbere ko nk'utemewe. Aha Pawulo ariko arigisha abikorinto, ariko arabereka akarorero k'abantu biruka, abatlete, ariko arabereka ukuntu agereranije abatlete n'ubuzima rukristo. Ariko arabigisha rero yuko nk'umukristo ukwiye kwimenyereza, nk'umukristo ubuzima bw'amasengesho ukwiye kuba ikintu cyawe cya mbere, ukwiye kuvyimenyereza. Ntukwiye kubaho nk'umuntu asanzwe. Umusoda, mbega umusoda abaho gute? Umusoda ntaho nk'abandi bantu. Umusoda ntaba no mu bantu. Umusoda abaho nk'uzi icyo yahamagariwe. Nawe nk'umukristo urazi icyo wahamagariwe. Wahamagariwe kubana n'Imana, wahamagariwe kugira imigenderanire n'Imana, wahamagariwe ubuzima bwo gusenga. Ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko kuko umuntu wese azorushanwa yitegura muri vyose. Nawe nk'umukristo witegura muri vyose mu gusenga. Mu gusenga urafata ubuzima, uritegura mu gusenga, ugashiraho imyanya. Ivyo turaza kubivuga mu nyuma. Ngo ubunye ndiko ndavuga yuko utegeza kwimenyereza, utegeza kwimenyereza. Dusomye muri Timoteyo wa mbere cya 4 kora ku murongo w'indara avuga ngo ariko imigani ihumanye niyo abakecuru ntuyemere, wimenyereze kubaha Imana. Ukunye Pawulo yakarabwira uno muntu amubwira ngo wimeze kubaha Imana, niko nawe Imana umusikira kubwira wimenyereze gusenga. Gusenga baravyimenyereza, kandi mu kubaha Imana, iyo uvuze ngo urubaha Imana nuko wubaha Imana mu kubana nayo, mu gusabana nayo, mu gufatana umwanya nayo. Aha Pawulo akaramubwira Timoteyo yuko akwiye kwimenyereza kubaha Imana. Mu kubaha Imana nako hari mu kubana nayo. Wowe ni muri umukristo no munsi ukaba udafata umwanya wo gusenga, uno munsi ndakubwire yuko si ibintu bizoza bikoroka hejuru hama wisanga usigaye gufata umwanya munini no gusenga. Ariko n'umusanje kubwira ko ukwiye kuvyimenyereza, ukwiye gufata umwanya wo gusenga, ukwiye gufata urimenyereza. Mbega ni gute no kwimenyereza? Ushaka kuba uri kurangurira no mwanya mugabo ko ari kuribaza kino kibazo uvuga ngo mbega ni gute no kwimenyereza, mbega ni gute no bikora? Ikintu cya mbere ukwiye gukora kugira ngo wimenyereze ubwo buzima bwo gusenga, wimenyereze kubana n'Imana. Ikintu cya mbere ugisanga muri Matayo 6 umurongo wa 6 havuga ngo ariko weho iyo usenga uje mu cyumba cy'inzu yawe ahiherereye wugare urugi usenge so aba mu misho, kandi so akuboneye mu misho azoguhera. Bibiliya yatubwiye ikintu yuko ikibanza umuntu akwiye gusengeramo. Nivyo ushobora gusengera ku ishengero, mugo ngaha two tuvuga bwa buzima bw'imisi bwo gusenga. Ukwiye kugira ahantu usengera. Bibiliya itubwiye yuko ngo nuje mu cyumba cyo hejuru, icyumba cyo hejuru. Twende ko tuvuga mu cyumba, ubwo tuvuga muri cya cyumba cyawe. Ukwiye gufata umwanya ukaja mu cyumba, ukafata umwanya wo kubana n'Imana. Rero ikintu cya mbere ukwiye gukora ni uko ukwiye kurondera ikibanza usengeramo. Uno munsi n'ivy'Imana kirakubwira uri kurangura uno munsi irifuza yuko ushiraho ikibanza, urondera ikibanza ari mu cyumba, ari mu ijoro. Umaze kurondera ikibanza igira kabiri ukwiye kurondera n'umwanya wo gusengerako. Nimba uvuga mu gitondo, nimba uvuga saa 6, nimba uvuga ryari, mugo ukwiye gushira n'umwanya wo kuvuga ngo nzagurira ko n'Imana. Ugiye gusoma muri Daniel 6 umurongo w'10, Daniel ijambo ry'Imana atubwira ngo maze Daniel amenye ko ico cyanditse ko cyasinywe ko aja iwe, kandi amadirisha y'inzu yiwe yerekeye Yerusalemu yama yuguruye, akomeza gufukama gatatu ku munsi asenga Imana yiwe ayikengurukira nkuko yari asanzwe abikora. Bibiliya kitubwira yuko Daniel hari ubuzima yarasanzwe abayeho. Bibiliya tuvuga ko yasenga gatatu ku munsi nkuko ngo yarasanzwe abikora. Uno munsi ushobora kwibaza ngo yabikora gute? Ashobora kuba yasenga mu gitondo, akongera agasenga saa 9, akongera agasenga no ku mugoroba. Uri kwankura uno munsi ukwiye gushiraho umwanya. Umaze kumenya ikibanza ukwiye gushiraho umwanya wo kubana n'Imana. N'ivy'Imana kiraguhamagara uno munsi ukwiye gushiraho umwanya wo kubana n'Imana. Ukwiye no gushiraho ikibanza cyo gurira ko n'Imana. N'ivy'Imana umunsi kiraguhamagarira, n'ivy'Imana ishaka uno munsi kugenderamwo, n'ivy'Imana no munsi iri kiraguhamagara uri kurangura uno munsi. Ukwiye kuba umuntu asenga. Uno munsi muri ino minsi turi mu ntango y'umwaka.
mugabo ukwiye gutahura yuko wowe uriko urankora no munsi uriko uraplanifya umwaka wawe, ukwiye no gushiraho umwanya wawe n'Imana, ugashiraho ikibanza usengeramwo, ugashiraho umwanya usengeramwo. Ibi nyene wabishiraho uzosanga uriko urabaho bwa buzima bwo kwama ubuzima bwawe bwose buri planifye. Uriko urankora no munsi rero ico Imana irifuza yuko ukura mu masengesho, irifuza yuko ukura mu kuyimenya. Mugo ntuzokura mu kuyimenya utimenyereje kubana nayo, utimenyereje gusenga, utimenyereje kugumana nayo, utimenyereje kuguma mu bwiza bw'Imana. Wowe uriko urankora no munsi, ndizeye ko n'amajambo agukura agushika nandi hantu, ndizeye yuko kuratahura yuko ukwiye kwimenyereza kubana n'Imana, kuko gusenga n'uburenganzira bwawe, kubana n'Imana n'uburenganzira bwawe, kandi n'ivy'Imana ikeneye, n'ivy'Imana ikugombako. Ugiye gusoma mu ijambo ry'Imana, urasoma umundi muntu yitwa Dawidi muri Zaburi igice ca 5 umurongo wa 3. Bibiliya iratubwira yuko aravuga ngo Dawidi ngo Uhoraho mu gatondo uzokwama wumva ijwi ryanje. Uno muntu yari yarimenyereje wenyene aravuga, nababwiye yuko umwimenyerezo ni ingingo umuntu yifatira. Ahanye Dawidi yarifatiye ingingo wenyene, aravuga ngo Uhoraho mu gatondo uzokwama wumva ijwi ryanje. Ni ingingo yifatiye, ariko arabwira Imana, avuga Mana mu gatondo iminsi yose uzokwama wumva nzi imbere yawe. Avuga ngo mu gatondo nzokwama ntumbereza ugusenga kwanje kuri wewe nderetse. Ariko wewe nyene arishiraho uburimba, aravuga jewe jenyene nije nzokwituma, nije jenyene ndavyishakiye kuza imbere y'Imana, nije jenyene nshaka kubana n'Imana. Nawe uno munsi urakwiye gufata ingingo yo kubana n'Imana, urakwiye wewe wenyene kwishiriraho umwanya wo kubana n'Imana. Igana Dawidi, wigane Danieli, gatatu ku munsi, nimba ari 4 ku munsi, mugabo ubishireho ico Imana ikeneye no munsi. Akeneye ko uno mwaka uzokubera umwaka wo kubana nayo, uzokubera umwaka wo gutebana nayo. Nivyo ukwiye gukora uno mwaka, nivyo ukwiye kugira uno mwaka, nivyo Imana ikugombako kukwiye kubana nayo. Ijambo ry'Imana riratubwira muri mitango igice cya 19 umurongo wa 27 umuntu yitwa Aburahamu. Ijambo ry'Imana tubwiye yuko yarazi ikibanza c'Imana, ngo ahantu bahuriye n'Imana. Bibiri tubwiye yuko yongera arahagaruka. Hari dusome gato muvirize muri itanguriro igice 19 umurongo wa 27 aravuga ngo Aburahamu ahengera mu gatondo, arazinduka aja hahandi yari ahagaze imbere y'Uhoraho. Bibiri tubwiye yuko yagarutse hahandi. Ushobora kurukanka no munsi, mwe kimanikira kurondera ko no munsi, kimanikira guhamagara no munsi, irakeneye ko musura mugahurira hahandi, irakeneye ko usura ndukwimenyeza kubana nayo, irakeneye yuko ubuzima bwawe ubuzima bw'amasengesho, ubuzima bwo kubana n'Imana, n'ivy'Imana Imana igukeneye kuno munsi, n'ivy'Imana ishaka kuno munsi. Tudatebeje rero naguma dufata umwanya gusenga. Ushobora kurikuranka no mwanya, mugabo ukaba ubuzima bwawe bw'amasengesho bwarazimye, itara Imana ishize muri wewe ryarazimye. Kano kanya Imana irakeneye kugaruka, kandi Imana irakeneye kumusura kubana, Imana irakeneye kusura kandi guhaguruza ubwo bucuti bwawe n'Imana. Imana irakeneye yuko ushiraho discipline kubana nayo. Nkuko nabivuze, ukwiye kurondera ikibanza cyo kubana n'Imana. Igira kabiri, ukwiye kurondera umwanya wo kubana n'Imana. Nimba uvuga ngo nzotangura mu gatondo nkuko Dawidi twavyumvise, nimba uzogira nka Danieli kujya asenga 3 ku munsi, ukwiye kubigira intumbero yiwawe, ukwiye kubigira ubuzima bw'iwawe. Rero ushobora kubikora nkukiramo no mwanya, ukaba umaze igihe uvuga je ndarushe, maze igihe ntagisenga, sikibana n'Imana, ngo no muri mwanya ndakeneye gusubira kugaruka ku Mana. Nimba urumva no majambo, akaniko kanya kiwawe ko kwihana, akaniko kanya kiwawe ko kubwira Imana, uvuga Mana ndabizi umwaka uheze singeze mbana nawe, mbwa uyu mwaka aya matariki
aya matariki ndifuza gusura kugira indi engagement nawe, ndifuza gusura kugiranira nawe iyindi gufata iyindi ngingo yo kubana nawe, nkuko David yabivuga ngo nzokwama. Yari yarafashe ingingo. Wari kwankuru no musi rero dufata umwanya gusenga, hamusaba Imana imbabazi, hamubwira Imana, uvuge Imana ndasavye imbabazi, ungirire ikigongwe, sinzosubira kutashiraho umwanya wo kubana nawe n'ikibanza cyo kubana nawe. Ukaba uriko uranguramo no mwanya n'ivy'Imana ikugombako, n'ivy'Imana ikuronderako. Rero muri umwanya wo gusenga rero fata ukuboko kwawe ushire ku mutima wawe, hama ugurure umutima wawe, ubwira Imana mu majambo yawe yoroheje, ubwira Imana ukugomba kugaruka kuri we, kubihanye. Fata ukuboko hama ndagufashe gusenga, ushire ku mutima wawe ndagufashe gusenga, mugabo na wewe ubwira Imana, ufata ingingo. Data mwiza ndasenge mune karankurikirana Mwami, ndasenze mw'izina rya Yesu Kristo Papa. Mwami yitahuye, Mwami yatahuye yuko Data mwiza ubuzima ariko aragenderamo atari bwo Mwami. Mwami aramara indwi atasenze, Mwami aramara imisi atabanye nawe Mwami. Uno musi Mwami wanje ngo arihanye Mwami, yongeye kugaruka iwawe Papa. Ndamusengeye Mwami mw'izina rya Yesu Kristo Mwami, umugirire ubuntu Mwami, mw'izina rya Yesu Kristo Papa, umukoreko Mwami. Mwami mwiza wanje ahari Data mwiza yumve Mwami ijwi Mwami ry'iryo sengesho Mwami rimushoboze guhaguruka kandi mw'izina rya Yesu Kristo Papa. Reka Data mwiza jambo ryawe ravuga Mwami ngurusha twe kugoma no gushaka Papa. Mwami ashobora kuba Mwami byaramunaniye kubana nawe, mugabo umuntu mwanya ndamusengeye Data mwiza mw'izina rya Yesu Kristo, umusubire umuhagurutse, usubire umukomeze mw'izina rya Yesu Kristo. Ivyamutera byose Mwami bigatuma Mwami adendebukirwa, bigatuma Mwami yumva Mwami ko atakwiye kuza imbere yawe Mwami, ndamusengeye Data mwiza mw'izina rya Yesu Kristo, umuinkomezi, umushoboze mw'izina rya Yesu Kristo. Data mwiza ni wowe wenyene ushoboye, ni wowe wenyene ushoboye, ni wowe wenyene ushoboye, ni wowe wenyene ushoboye mw'izina rya Yesu Kristo. Uko zatameza kubona umugendereye, uko zatameza kubona umushoboje, uko zatameza kubona Mwami usuye kumuhagurutsa, umukuye Mwami muri ubwo buzima bwo gutabana nawe Mwami. Urakoze Data mwiza kubikoze, urakoze Data mwiza kubona wiyerekanye, urakoze Data mwiza kubona Mwami agiye kudushingira nawe Mwami, zukugira neza kwawe, zukunu Mwami wamugendereye. Ni mwiza tubisane tuvyizera. Amen, amen, amen. Shobora kurikora muri no mwanya mugabo ukaba ufise ibibazo vyinshi muri no mwanya, uragwaye canke ufise ibindi bibazo mu buzima, namwe ndufashe umwanya gusenga. Ijambo ry'Imana ratubwira yuko muri Yohana igice ca 11 Yesu arabwira umuntu, aramubwira ngo sinakubwiye yuko niwizera kubona ubwiza bw'Imana, nawe uno musi nuwizera uza kubona ubwiza bw'Imana, nawe uno musi nuwizera uza kubona Imana igukorako, ntaco bitwaye ingwara urwaye kwimeze. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo kubishago ya Kristo twarakiza ingwara, ntukiri uno musi ariho n'igikorwa Kristo yakoze, nahawe kuvyizera, nahawe kwizera ko Kristo ashobora gukiza. Fata ubwoko wawe aho nugwaye hose, hama wizere ko dusenze Kristo agukiza. Sitwe dukiza ariko ni Kristo akiza, sitwe tubohora ariko ni Kristo abohora. Shira ukuboko kwawe hama wizere ko Kristo agukiza, Kristo akubohora. Data mwiza ndasenge umuntu akarankurikira Data mwiza mw'izina rya Yesu Kristo Papa, ndakubisa hasi ingwara yose Mwami uko yitwa Mwami mw'izina rya Yesu Kristo Papa. Jambo yatubwiye Mwami mwiza wanje ngo waradukijije Data mwiza. Ndasengeye no muntu Mwami ariko arumva Mwami kino kiganiro Mwami, ndamusengeye mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami ugwaye amaguru Mwami amaze imisi amaguru amujya Mwami, ndasenze Data mwiza ayo maguru Mwami akire mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo. Umaze imisi mama waribwa mu nda Mwami akumva Mwami umenga ni intozi mu nda, ndasenze Data mwiza akire mw'izina rya Yesu Kristo, akire mw'izina rya Yesu Kristo. Wakoze atamiza kumugendereye Data, wakoze atamiza kumugendereye Mwami wanje. Ndasenge nuno muntu Mwami amaze imisi agira ibizunguzungu Mwami, vertige Mwami, ndasenge mwiza wanje umugirire ubuntu Mwami, yakire gukira kuno mwanya mw'izina rya Yesu Kristo. Ubabare bwose buzimangane mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo. Wakoze atamiza kubona umugendereye Mwami, wakoze atamiza kubona umukozeko Mwami, wakoze atamiza kubona ubakijije Data mwiza mw'izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye Mwami kuri abantu bose Mwami bagwaye ingwara zizwa ko zidakira Mwami. Jambo ryawe ravuga Mwami ngo bidashobokera abana b'abantu
bishobokera wewe. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ku bagwaye amadiabete mwami, adiabete zimangana mu mubiri yabo mu izina rya Yesu Kristo, ku bagwaye amahepatite y'ubwoko bwose ndasenze mu izina rya Yesu Kristo akire mwami, kugwaye cancer mwami mu mutwe mwami, ndasenze data mwiza umukize mu izina rya Yesu Kristo. Umaze iminsi mwami agwaye mwami mu giti cy'umugongo mwami, ndasenze data mwiza umukize mu izina rya Yesu Kristo. Wakoze atameza kubona wagendereye mwami, wakoze atameza kubona wakoze ko mwami, ndasengeye n'uyu muntu mwami mwiza wanje afise mwami ibibazo mwami, mwami ako kazi bitagenda neza mwami, ndasengeye n'uyu muntu data mwiza ariko ararondera akazi mwami atariko arakaronka mwami, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ucinzira kujambo yawe bwa mwami ngo ni wowe nzira mwami, umucira inzira mwami mu izina rya Yesu Kristo. Wakoze atameze ko wagendera, wakoze atameze ko wakoze ko mwami, wakoze mwami kuri umuntu mwami afisa amadeni mwami, wakoze ko yamukijije mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze atameze ko wiyerekanye mwami, wakoze mwami kungiye kumva intahe z'abantu ko rankurikirana mwami, kuri Imana ikiza, kuri Imana ibohora, kuri Imana yishura amasengesho. Nimiza sida ndavyizera. Amen, amen, amen. Ndizeye yuko mwafashijwe n'aya masengesho, ndizeye ko mwafashijwe na teme no munsi. Ndizeye yuko umwami Yesu yashoboye kubagenderera, ndizeye yuko umwami Yesu yabakozeko. Ukamufise ikibazo mushaka kutubaza, murabona nimero ziri ngaha munsi zirengana, mutwandikire, mudushingire intahe, mutubwire ivyo umwami Yesu karabakorera. Murakoze mu kidiganiro nk'aya mango. Imana ibane namwe.